Kurvisa, kubera iki imisi yose uramugomba kwihora? Mama ko yageze kuva kubera wewe. Naho nyene ijambo ry'Imana ritubwira ati uriko amaraso y'uwundi azokwa amahunga ayenda ashiguze n'inyange ubuvuzi. No Kurvisa, wasanga isezerano rya kera. Ariko kubw'amaraso ya Yesu, ijambo ry'Imana rivuga ngo tubabare abatugiriye nabi. Ahubwo niwe wasome nabi. Ijambo ry'Imana ritubwira ati uwavishije amaraso y'uwundi nta yindi mpungano ihari amaraso y'uwayavishije. Sawa sha, nena ndakura ndakura kuri phone. Nagomba 17h zo kuba uri muhira. Muco muvugana madamu hama muco mu telefone kuno musi ndakeneye kwimuka. Yego sha, sawa merci. Yego. Chérie? Umbrite. Mushoferi. Turavuganye. 17h. Aza kuba ari ngaha. Cyangwa mbasibe ukazi gatoya. Hanyuma wowe ucura kandi ibintu. Hanyuma uhejeje. Uca telefone. Nshenze. Sivyo? Sawa. Ndageze. Yeah, okay. Bisous chouchou. Kira akazi keza hani. Bye. Wow. Shere wanza natwengeje neza. Gahimbare mwana wanje nyumviriza ndaguha impanuro ndi mama wawe kandi nta wundi muntu azoza ansubirira. Gahimba uzogumana umutima w'urukundo ugumana umutima w'ikigongo. Gahimba ndagusigiye mutoya wawe ariwe Clovis, uzomucunge umwigishe umutima mwiza umwigishe ndetse no guharira. Gahimba reka ndagusabe n'ikindi muza kwihanganira intege nke za papa wanyu kuko nawe nyine ni umuntu byomushikira.
Gahimba, nibaza ko kuri atari yo nyishu. Reka dukomeze gusanga ijambo ry'Imana. Ngizo. Kibabaza. Ese papa. Nataki. Ukizwa. Twebwe abakobwa dukenera byinshi. Niko cyane. Mugiza. Namusabye amahera. Aho kuyahama. Akayaha abakobwa tungana. Ngo baje kwinezereza. Urazi nyine kurofisa we kubera ibyo mukadata yadukoreye. Papa icyo ashoboye ni uguhamaburegwa nakunze n'abagore benshi. Gahimbare, mpore mwana wanjye. Hari ijambo twasangiye bivuga ngo kurira korarira umuntu, ariko bukeye impundu zikavuzwa. Amen. Gahimbare, ushobora kuba uri kurarira ubu, ariko ndafise ivyiziro ko undi munsi uzokwisanga mu munezero udasanzwe kubwo kugira neza kw'Imana. Amen. Hari n'ijambo Gahimbare twasangiye bivuga ngo hari igihe uzokwiruka mu musozi waritse amazi yasesetse. Haleluya. Ndaguhumurije mwana wanje, iyo umuntu aza gukomeye Imana imucisha mu bidasanzwe. Humura Gahimbare, uzoba ukomeye kandi uzoba udasanzwe. Gahimbare, ibibazo ducamo nk'abantu b'Imana bimwe bigakomeretsa imitima, agasuzuguro akagaye. Imana ibona ko ari abantu tuzohura bafise icyo kibazo tukababera umuti tukabavura. Haleluya. Humura, nubwo ukiri muto hari impamvu Imana ikiragucisha muri ibi. Gahimbare, uzohindura benshi kandi uzokomeza benshi. Ngundi adusenga Imana. Eko. Kaze dusenge. Humura, Imana iteguye kuguhanagura imisozi yawe. Data mu izina rya Yesu. Yesu. Ndazi ko atacakunaniye. Ndazi ko ushoboye byose. Ndazi ko uri igitangaza. Mwami Yesu. Ndakweretse umutima wa Clovis. Ndakwingitse umutima wo gutera ikigongo. Yafise imigabo yo kwihora. Mwami Yesu. Bravo. Applaudissez, chérie wanje, applaudissez. Suraya, yalnız. Suraya, oraya. Muvuye, yalnız. Kugira iki? Inyanya. Nafashe ndakoropa. Ndoze ivyomo ndateka, muca muva gusenga mwebwe. Jana umukozi wanyu. Umukozi wanyu.
nyenyenye fukama nyarutse ndabwiye fukama mundindire daje twiruke yo twica imana iratabara umviritse wese jyama hasi jyama hasi jyama nyarutse jyama nyarutse jyama ndogasa
ihangane ntacyo. Merci. Karibu. Merci. Ça va? Karibu. Merci. Gahimbare. Icyo ngenda gutuma ko ngaho twari kumusaba imbabazi. Ndazi yuko muri byinshi byakubabaje nanjye ndabifisemo uruhare, ariko nta kundi byari kugenda kuko nanjye nisanze n'imfubyi atari uko ndabyipfubye, kandi nta yandi mahitamo narifise kuko naba kwa tantine wanjye nawe akaba ari umupfakazi. Nina, nibaze yuko niba ugomba kwihana wokwihana neza. Sinibaza yuko kuba uri imfubyi ariko byatumye umena ibanga wewe kugendana na papa. Why Nina? Nina, hari imfubyi n'abapfakazi bagumije ibanga kubwo kuba uhoraho. Papa Gahimbare. Biti. Ndabona uno munsi witeguye. Wahindutse. Cyabonye. Yego premo. Yeah. Ashira icyuki. Ndabona umunsi usa neza. Yego premo. Karibu. Amakuru y'iminsi ndabona. Safi. Bitantine bawe. Yagiye muri mission. Ati. No munsi. Nisheshino. Okay, ndindanze kwitegura gatoya ndaje. Okay. Ngomwiki? Baje gukora iki? Yaje gukora kimwe na haramu. Ibiki? Nabyutse. Seba! Wishomana nitungana. Aisha afise adafise. Musabe mwaharusaba. Agagusaba. Urakora gusa. Yaje kumena amabanga gusa nta kindi je. Ukora ko naki? Imwa biki. Hora zero. Musabe mwaharusaba. Aisha afise adafise. Wewe. Ubije biduka kwa biri mu wanje.